mashaka na yeye, kifo chake msalabani kilimaliza yote. Iyi ni Monday motivation nshuti zacu, turabakunda gose. Nashaka ntumirira abakenyezi bahengera bamaze kurongorwa, bashitse mu ngo bagaca baheba gukorera Imana, na cyane cyane bahora ari abaririmbyi bagaca babivamo. Vraiment mukomeze, muvyuke, musubire mukorera Imana. Yaco mwitwaza ingo igihe mwari mukiri inkumi, mwasaba ngo mushobore kuja mu ngo kandi ko muzobandanya mukorera Imana. None vyaraheze, ndabahamagara muri nondwi kugira ngo muvyuke. Nimba mugisinziriye, vyuka mwikangure kugira ngo musubire mukorera Imana, na cyane cyane igikorwa Imana yari yaraguhaye cyo kuririmba ugikomeze. Genda umumama w'abana babiri, ariko kuririmba nabigize umwuga kandi ndazi yuko nzoronka impera. Rero namwe ndabahamagaye kugira ngo mukomeze, muvyuke, mwikangure kugira ngo mushobore gukora, kugira ngo mushobore kubandanya umurimo Imana yabahaye. Yaco mwitwaza uruvyaro, yaco mwitwaza abana, kuko ni ingabire nziza Imana yaduhaye. Rero muri Monday motivation ndabasabye mugire motivation, najewe ndayibahazaniye kugira ngo mushobore gukorera Imana nkuko mwakora mukiri bato. Rero nubu ndabahamagaye muri Wise Woman TV, mukomeze kutugirira share, mutugirire subscribe. Erega mukomeje kubikora naje ndaronka akaje ko kuvugana namwe. Rero ndabahamagaye, reka kugira ubunebwe mu gikorwa cy'Imana. Ciao, ndabakunda gose.